abariko baradukurikira kugira ngo mubaze canke mwunganire abatumire babiri dufise Pacifique Nazwe na Esdras Ndikumana. Ariko imbere yuko tubaha ijambo, reka nsabe mugenzanje Alice Hakizimana abibutse amategeko ajanye no guhabwa amajambo n'umwanya mumara. Ego meje ibere nkuko twama tubigenza muri bino biganiro vya Focode, turafise ivyo dushimikirako kugira ngo guhanahana amajambo bigende neza. Ubwa mbere ni ukubahiriza umwanya, ni ukuvuga ko uwuza gufata ijambo wese aza gufata hagati y'iminota 3 n'5. Ubwira kabiri tugerageze kumviriza kugira ngo ntidusubiremwo ibibazo vyabajijwe, gutyo duhe amahirwe abatari bake kugira ngo bashobore kugira ico bashikirije. Ibibazo bidahuye na kino kiganiro ico turiko turakorera ko uno munsi mutwihanganire ntituza kuvyishura. Abifuza guterera mugire ko ntimutarire kugira ngo abenshi baronke amahirwe yo gushikiriza ivyiyumviro vyabo, kandi tubibutse ko muri bino biganiro vya Focode ntivyemewe gukoresha ibitutsi, gusotorana canke gukoresha imvugo itubaha abandi n'ivyiyumviro vyabo. Naho mugenzi abazoba yashikirije iciyumviro utemera, tugerageze twihanganirane, umwe wese ashikirize iciyumviro ciwe mu mutekano. Ngivyo ivyo tuzaguhagararako Gilbert muri kino kiganiro, ngira ngo twotangura kwakira abanywanyi bamaze gusaba amajambo. Ngira mwogira ko nko mu gihugu gisahira mukavuga urutonde rwabo mwamaze kuduza Alice tukabakira, hanyuma nibutse abariko badukurikira nko Alice bivuze tugabura umwanya tuwusangire. Kino gice gifise iminota 35 kugira ngo ntihagire urandira canke asubiramwe vy'abatumire baza bavuze, mugerageze mwumvirize ivy'abandi babajije. Alice murashobora kwakira umunywanyi wa mbere. Umunywanyi wa mbere twadugije ni Hydro-Québec, ngira ngo ni Olivier Hagera mu kazina kiwe, niba ariko batwumbuye kugurura akamikro kiwe akagishikiriza iciyumviro ciwe canke ikibazo. Olivier Hagera, nimba muriko muratwumva, ijambo ni rwanyu. Ego murakoze, ndabaramukije mwese, ndabaramukije n'abatumire. Comment dire, bonne année à tous, sibyo? Rero murakoze kuri iki kiganiro mwaduhaye uno munsi. Kiganiro en fait ikibazo canje nari mfise uno munsi nuko haciye nk'iminsi ibiri nakoze naje space ku bijanye n'irya intervention ya ministre des finances, aho naje hari ibibazo byinshi byanciye mu mutwe, ariko nashaka kubaza abatumire uno munsi, sinumvise neza muriko muravuga ikintu que j'ai remarqué, yuko ego harabaye ministre des finances yavuze, le lendemain akurikiwe na FOMI, et après ça abandi bose baravuga ariko ya département cyangwa ya ministère itigeze ivuga. None ntuza no ministère de l'agriculture, ntimubona ko ari ikintu kimwe? Bon, premièrement ni département yabo, ngira ngo ni c'est dans leur mandat ibijanye na FOMI n'ifumbire. Vous ne voyez pas qu'il y a quand même des anicroches hariya ahantu mu ministre des finances en principe wewe ashobora kuvugana n'umukolege wiwe, ashobora kubiyaga kuba byarasohotse hariya hantu. Mwumva none hano hatarimo akantu kaga foni novuga au sein du gouvernement, aho abantu badashobora kuyaga kuba ni nkuko nabonye ko ibintu bitagomba gusohoka byasohotse. Rero nicyo kintu nashaka musubize namwe niba mwabonye icyo kintu. Qu'est-ce que vous en dites? Murakoze. Murakoze cyane no kubahiriza umwanya Olivier Hagera. Umunywanyi wa kabiri Alice. Umunywanyi wa kabiri ni Nyankamugayo, niba ariko batwumva yo kugurura mikro yiwe agashikiriza iciyumviro ciwe, sinzi ko ari ikibazo nuko ari intererano. Nyankamugayo, ijambo ni rwanyu. Murakoze kuma ijambo, sinzi ko munyumva. Turabumva ijana kwijana. Murakoze, nagira mbanze nshimire Focode kuri kino kiganiro, namwebwe muriko kidushikiriza n'abatumire, kandi nkabamfatira n'akano kanya kugira ndabipfurize umwaka mwiza, amagara meza ku barundi bose. Hama jewe nakuri iki kiganiro n'amakuru dukura kuri izi mbuga ngarukana bumenyi. Hama hariho muri titre mwashizemwo muti quel avenir pour le citoyen burundais. Ikibazo canje jewe gihagaraye ngaho, ndavye umugambwe uri ku butegetsi no munsi CNDD-FDD. Rajabu yarawutwaye, ingene vyagenze turabizi, Jeremy Ngendakumana yarawutwaye turabizi, twarabibonye, Nyabenda yarawutwaye, n'uyu nyari ku butegetsi no munsi arawutwaye. Ubu naho hariho Reveriyano. Mu vyo je numvise no munsi bose baraba inyungu zabo,
injyane muri bo nindazotwara ejo nindazosubirira uwundi n'ingene bagiye barasubiranamo ku bwanje rero avenir y'umunyagihugu mbona ko itameze neza cane akabazo kanje naka kubatumira hariho ibintu bigize iminsi biba muri Afrika vyari vyarahebwe hakiba ama independence tukabona yuko hariho abiheba bakihebera igihugu bagafata ubutegetsi bagakuraho ubutegetsi buhari gukubera biba bimeze nabi vyabaye urudubi ingene babufata turayibona n'ibyo bavuga yuko bahiritse ubutegetsi canke ivyakudeta none mwe mubona ko ivyo bintu hariho abantu bazokwihebera Burundi bagakuraho kajagari ka CNDD-FDD bakagarukira Burundi cyo nico kibazo cyane mubona bishoboka nyimba bishoboka muranyishura nyimba bidashoboka naho gukubera iki bitoshoboka ubunye kwandi hose tubona bishoboka akandi kabazo kanyuma ndavye amatora yagira aba mu Burundi igihe twikukira harabaye amatora twese twarayabonye benshi bavuga ko yagenze neza mu 1993 ku bwanje harabaye amatora Frode biratsinda je nta bunenge bwinshi abantu benshi bavuze bwarimo eka no muri 2005 igihe CNDD-FDD yashikira ubutegetsi akandi kabazo kuri kazoza ku Murundi eske murabona yuko hazoshobora kuba amatora nkayo twigeze kubona dans le passé mu Burundi bwacu murakoze kuri kano karanya mu mpahe murakoze namwe no kubahiriza umwanya Alice umwanya agira gatatu ni Andre kwigize sinzi ko ariko aratwumva kugura miko yiwe akabaza ikibazo ciwe canke intererano yiwe. Yego ndabumva neza murakoze kumpa ijambo Alice ndashimiye Focode kuri iki kiganiro mwateguye ngashimira n'abatumire Pacifique ninahazwe na Estras Ndikumana nibaza ko ivyo basiguye ari vyiza gose bikora ku mutima je nashaka kushikiriza utuntu tubiri mugabo kubera umwanya ngira mu mpa bihava bingora ariko reka ndagerageza icambere nashaka gushikiriza sinzi murambabarira ni mwabivuze kuko naje mu kiganiro ntevye kubera ibindi narimwo ikibazo cambere nashaka kubaza ni cerekeye ubutunzi bw'igihugu cane dufatanije kuri izi nyugagwa ry'ama frontiere hagati y'u Burundi na Congo hagati y'u Burundi n'u Rwanda uno munsi abarundi basigaye mu kangaratete abarundi barakeneshejwe cane kuko aho bari basigaranye ubucuruzi hagati y'ibihugu bagenda bagacuruza utuntu haba muri Congo haba mu Rwanda ubutunzi bw'ubucuruzi bishogwa hanze canke bigurishwa biva hanze nabwo nyene bwaragabanutse busa n'ubwahagaze ubu hasigaye igihugu ca Tanzania gusa umuntu akibaza ati none abanyagihugu basigaye arabandi murazi ko inzara ubukene n'inzara bizura inzara hanyuma nkibaza amakungu arabibona ivyo vyose kuko ni mu byo tushobora kuvuga yuko ari les violations des droits humains abantu bariko barapfa mu Burundi atacambira atawubavugira abana baricwa n'inzara abafasoni bahora baderembeza utuntu bacuruza muri Congo canke mu Rwanda ubu barahagaritswe abantu bakeneye kuja kwivuza bahora baja kwivuza mu Rwanda ntibagishobora eka n'abakongomani bahora baza kurangura ibintu mu Burundi ntibakishobora kuza kurangura ugasanga n'abahora bakora muri Congo hariho benshi bahora bakora mu bisata bitandukanye byo kubaka by'amahoteli by'amabare ubu bose bahitamwo kuguma muri Congo canke bagahagarika akazi ivyo byose rero bigatuma abanyagihugu abarundi basigara atawubara ukabona yaba umukuru w'igihugu yaba umukuru w'umugambi bavuga ngo ivyo ngo tuzoguma twugaye imbibe ngo gushika aho tuzobonera bikenewe mwaravyumvise none ubwo ntimubona ko ari ikibazo cari gikwiye kwihwezwa n'aya mashirahamwe aharanira agateka ka muntu kazina muntu yaba Human Rights Watch canke n'aya ma organisation ndazi ko Focode bikora n'izindi zirabikora ariko harakeneye ko
abantu batangura gusemerera bakavuga yuko igihugu kiri abarundi bariko baricwa n'inzara kubera ubutegetsi bubi. Ico ni cambere. Kandi nibaza ko babishoboye ari Pacifique canke Strasse ufise ico abivuga ko yokivugako. Ica kabiri nibi n'amakenga mfise kuri iyi situation politique y'i Burundi, hanyuma President Ndayishimiye bakamushinga amabanga y'ukurongora Union Africaine. Union Africaine ni ishirahamwe rikomeye kandi rikeneye ubu muri uyu mwaka wa 2026 na 2027 hazoba hari ibintu byinshi gose, hazoba hari amatora, hariho ibintu biriko biraba mw'isi mubona ibi byuko Amerika iza igafata igahindura ubutegetsi, hari ingwano muri Kenya, ariko cyane muri Afrika hariho ibiriko bibera muri Sudan, hari bibera hagati muri Congo, hagati ya Congo na Mouvement M23, ariko ugasanga babishizemo Uburundi bugiyemwo, Rwanda burimwo, hanyuma bihurirane nuko muri Congo nayo yagiye muri Conseil de Sécurité, yaronse umwanya icicaro muri Conseil de Sécurité. Urabe rero Perezida wa Congo na Perezida w'u Burundi, umwe ari muri Conseil de Sécurité, undi ari muri Union Africaine, ingene aka karere kazoba kameze intambara, kuko narumvirije Ministre wa Affaires étrangères wa Congo yaravuze ati tuzobandanya ivyo twahora dukora kugira Congo isubirane amateritware bayatse, kandi ntankeka ko President Ndayishimiye azobimufashamwo nka President wa Union Africaine. Cane mwavuze Esdras yabigarutse ko yuko muri uyu mwaka mbere hazoba inama ya G20 izobera muri Etats-Unis, hanyuma ikaba izoba irongowe na President Trump. Ibi vyose rero sinzi ko mwebwe mubona aya makenga mubona ariho muri kano karere, cane ku Burundi, ku bukene buzoca bwiyongera mu Burundi, kuko mwibuke mwabivuze aho President Kagame yatwara Union Africaine, yarerekanye ubudasa hari mu 2018-19 yarerekanye ubudasa, kuko yavugiye Afrika yose, ntiyavugiye naho hariho ibibazo mu karere, ntiyigeze abijako. Yaragize des propositions y'ingene Afrika yo kwigenza, ingene yohagarika kuguma isabiriza mu mahanga, iragira na proposition yuko igihugu cose cogerageza kikaraba mu mataxe douanière bagakurako ini parti kugira bafinance Union Africaine. Hanyuma n'ibindi byinshi aravuga ati ingene bofasha abakenyezi ugwaruka kugira bashobore kwisununura mu butunzi, ingene bofasha Afrika ikaronka aya mateknoloji, ingene yofasha Afrika iyi miti yose igashobora kuyikorera iva hanze, urukingo ruva hanze Afrika ikagwikorera. Ivyo byose nivyo President Kagame ya propose. Ariko uravye rero ingene bizogenda ari Ndayishimiye deja mu Burundi honyene, uravye mu Burundi nta na kimwe yashoboye kuva aja ku butegetsi, nta kintu c'ubutunzi yigeze agirira abarundi ngo tubone yuko hari ikintu kiriko kirakura abarundi mu bukene. Ayo makenga rero sinzi ko mwebwe muyabona, ariko je ndayafise, sinzi ko narifise ibindi, ariko ntaco, reka turabe ko hari ikintu mushobora kubivuga ko. Murakoze no kwibuka ko abandi bakeneye umwanya. Murakoze Andre Nipigize. Ngira Arisi two kwakira abandi babiri mu muce wa mbere, hanyuma aduhe umwanya abatumire bishure, hanyuma tuze kugira umugwi wa nyuma. Sinzi ukurikira ni Honorable Wilson, sinzi ko ariko aratwumva yo kugura mikoro yiwe. Ego ndabumva, murakoze cyane. Umwaka mushasha kuri Alice Focode n'abatumire bacu Pacifique na Estras. Rero je icyo nashaka kubaza utubazo tubiri gusa. Akabazo ka mbere nashaka kubaza, mbega ko tumaze imisi twumva amajambo leta ya CNDD-FDD iyobowe na Ndayishimiye bavuga yuko umwanya wose mu majambo bavuga yuko u Rwanda rugira rutera Uburundi, u Rwanda rugira rutera Uburundi, hanyuma ku rundi ruhande tukumva yuko
bagerageje kuza kuvugana n'u Rwanda kuko no mw'ijambo Evariste Ndayishimiye aheruka gushikiriza ku mwaka mushasha yifuriza abarundi umwaka mushasha yaravuze yuko ngo bagerageje kuguma bavugana kugira ngo batore umuti ariko bikanka. Ah, ariko umushikiranganji wiwe w'imigenderanire n'ayandi makungu we ahubwo akavuga yuko bidakenewe ko baja kuvugana. Sinzi yuko muhora mubona ivyo yandika. Araherutse kuvuga yuko ibinyamakuru vyo mu Rwanda bibwira abanyagihugu bavyo yuko Uburundi buriko buvugana n'u Rwanda kugira ngo bagabanye agashavu abo banyagihugu bashobora kuba bafitiye leta yabo. Biragaragara ko hariho imvugo zibiri zitandukanye hagati y'umushikiranganji n'umukuru w'igihugu n'abandi basanzwe bari muri iyo leta. Mwibaza ko vyoba biva kuki? Eske boba badakominika canke bafise uko babona ikibazo kiri hagati Uburundi bwagiriza u Rwanda bashobora kuba batabibona kimwe. Hama akabazo ka kabiri, ikibazo c'abasirikare b'abarundi bari muri Congo, twarabonye umushikiranganji uwo nyene w'imigenderanire n'andi makungu, iyo ariko aravuga arerekana yuko umenga abasirikare b'u Burundi nta kibazo bafise, akerekana ko umenga inguvu barazifise. Hanyuma n'umuvugizi w'igisirikare Gaspard Baratuza mu majambo yagiye arakoresha cane yaragiye yumvikanisha yuko abasirikare kuba bari muri Congo umenga n'uburenganzira bwabo, umenga muri Congo hari ukuntu bashobora kuba umenga ni nko mu Burundi. Hanyuma uwutwara CNDD-FDD we acara abihezagira avuga yuko aho Uvira ari nko mu Burundi, ngo bariyo baba bari iwabo. Eske murabona mu gihe mu masezerano ya Washington harimwo yuko ibihugu vyubahiriza ubusugire bw'ibindi bihugu canke imbibe z'ibindi bihugu, mbega abarundi kuba uno musi dufise umukuru w'umugambwe, kuko si ubwa mbere abivuze, hari n'ikindi gihe yigeze kuvuga ati hariya hose mubona hari mu Burundi, ati ahubwo mwe nimba ari Mutaga sinzi umwami yavuze ngo yari imbonerakure, ngo natwe akagomba kumvisha nka vya bindi yavuga muri 2015 avuga ati mukoze murashobora kuronka amaparcelle. Izo mvugo kandi umukuru w'umugambwe si umuntu asanzwe, ni umuntu akomeye muri kiriya gihugu. Eske izo mvugo muribaza yuko zirajanye n'ayo masezerano baba bagiye gusinya, ko Burundi bwagiye bwerekana ko nabwo nyene bufise uruhara muri ayo masezerano, bushobora kugira uruhara muri ayo masezerano? Murabona vy'ukuri Uburundi hari uruhara bushobora kugira muri ayo masezerano? Hama kanyuma umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yarigeze gushikiriza ijambo aravuga ati ngo jewe mpora niyumvira ngo ari hamwe Uburundi ngo Uburundi buhomvye, ngo nka kuriya umuntu ngo ashobora kuba afise ngo ibotiki igahomba, ngo hari igihe mpora nibaza ngo igihugu ngo gihomvye ngo vyogenda gute? Nanje akabazo nashaka ndababaza abatumire bari hano, mbega muribaza yuko hariya amajambo yavuze bishoboka yuko Uburundi bushobora guhomba bugahomba nka kurya ibotiki ihomba? Vyoca bigenda gute? Kuko uko yabivuze je numva umenga ariko aratanga nk'imburi yuko igihugu umwanya n'umwanya gishobora gutembagara, ko nta kintu na kimwe kikiri mu gihugu, byose vyarahomvye. Mwebwe muribaza ko iyo mvugo yakoresheje nubwo yavuze umenga ariko aragereranya, birashoboka ko igihugu gihomba totalement? Hama sinzi, nagira mvuge ngo igihugu ntigipfa. Hama vyogenda gute mu gihe iyo scenario ishitse? Murakoze. Murakoze Wilson, ngira twokwakira uwa gatanu muri uno muce wa mbere Alice, hanyuma duhe ijambo abatumire, abasigaye muce muza kwihangana turabakira mu muce wa nyuma uza gukurikira. Sinzi uri ku rutonde Alice. ukurikira ku rutonde ni Reynold Butare, niyo bariko batwumva yugurure mikro yiwe. Reynold, mwaba muriko muratwumva? Ego Alice, ndiko ndabumva kandi ndabaramukije Alice Gilbert n'abatumire hamwe n'abafashe bose amajambo n'abaza gufata amajambo n'abariko baratwumviriza. Nagira d'abord ntangure kuvuga kuri uyu mu ministre wa Affaires étrangères, uyu bariko baravuga akunda gutwita, kubakunda kugira amatohoza nk'abo muri Focode canke abandi bose ba Kingi, muzogira amatohoza neza. Hari igihuha cigeze kuvugwa, sinzi ko mukizi, ujya mu ministre apparemment niwe yari afise ijya konte bita Patriote, niwe yayijera. Urumva bamuhaye kuba ministre nko kumushimira kuba yari afise ijya konte icoza u Rwanda, icoza aba M23, yakunda kuvuga ibintu vy'amoko, ibintu nk'ivyoya. Bon, muzogira amatohoza, biravugwa cane, kandi urumva yuko na Pacifique yivugiye ati je uyu muntu naramwumvirije akiri ambassadeur, ndatangara na extremisme yiwe
urumva ni extremisme yiwe justement yamushize kuri irya ntebe ngira ica abantu en general batazi nuko ijya compte patriote ni nkawe yayijera niwe yayarimanta kenshi cyane gose. Tugarutse ku bintu biri serieux twovuga tuti twosigura gute kuno munsi Neva afata ijambo akavuga iki ejo Reverien akavuga ibindi ministre wa relation extérieure akavuga ibi fomi ikamusubizamwo Reverien akamuhaririza mu gisirikare prime akavuga ati aba basirikare nibatahe muri Congo inzara irabishe Neva ati tubagumizeyo. Izi dissension hariho théorie ivyo explica bayita la théorie structurelle démographique y'umuntu yitwa Peter Turchin. Peter Turchin asigura iki? Muzobirabe kuri Google canke ku bantu bakunda kurondera hari ikintu bita do elite overproduction. Iyo habaye abantu benshi cane gose bari elite, iyo elite iruhukira kujyana. Murabona abadede bagishika bari bake. Mucerekana yuko une elite ari higitangura biba bikiryoshe bakiri mu munyenga itaraproduiza ayandi ma elite gisigura abatwara abaganza abiyumvira. Donc iyo bakiri bake baranemera ibi bintu vya demokrasi, baranemera ko mwoharira ko umuntu yozana une fois contraire ko umuntu ashobora kuvuga ibitagenda neza, et d'ailleurs des fois bikiri bishasha ils s'en nourrissent bagahindura inyifato n'ibiki. Iyo les élites batanguye kuba benshi cyane benshi bagaheza amashuri nkujya mu minister umva yahejeje harageze, hanyuma ari ama elite ya kera bacara tuvunye bamazeyo 25 ans bakijya, hari izindi mbonesi zamaze kwinjira kuva kera. Au fait dede yamaze kugwiza ico no kwita les élites. Rero iyo hari elite overproduction kenshi haca haba intambara entre bo baca bajyana bakamarana. Iyo teori rero igitwenza ikunda kuvuga burya nico gituma mubona M23 itinya cyane gose ibi bintu plutôt nanje M23 nico gituma mubona dede itinya cyane gose ibi bintu biko biraba vya M23 bariko baja ku rubibe rw'u Burundi. Muti kubera iki? Iyo teori irasigura neza yuko iyo hamaze kuba elite overproduction les élites zikajyana nkuko nyene two turabibona bariko barajyana ku mugaragaro ntibikiri mucezo wa ndani ikintu bagira kugira les opposants babe baribwira utujambo. Bavuga yuko muri ico gihe iyo batewe iyo hageze muri cycle yo guhera ya déclat iyo batewe au fait ntibaca riyunisa ntibaba bigishoboka kubera baba baye benshi baba bafite inzigo zatari les uns contre les autres. Kenshi iyo batewe bamwe muri bo baca riyunisa à l'envahisseur pour casser les leurs kuko ntibaba bagifise byinshi bibahuza. Donc iri ni jambo mbwiye abariko baratwumviriza n'abandi bose mu muguma mwibaza muti mbega ngaha dede ntibariko baraducanganya. Oya ntibariko barabacanganya vraiment. Neva ariko arakriya usine yiwe ashaka gukasa usine za Reverien. Deja iyo dissension yonyene yerekana yuko les élites babaye benshi et à table inyama zihari ni nke cyane gose. Ubu rero bariko barakubitana. Uwogenda akabatera nimwibaze ngo boca riyunisa ahubwo muri bo nyene umwe yoca gwanya ubundi au profit de l'autre qui vient. Ikindi nagira mvuge ni kintu donc kugira ngira abarundi bene wacu bariko baratwumviriza kuri ibi bintu abadede bakunda kuvuga ngo vya 2040 2060 ngira ndabibira akabanga nk'umuntu akunda kugira ama recherche ku bintu vya AI canke ibintu vya trading. Murabona kera muri za 1920 18 haje imoteri yacizana amablende izana indege izo invention technologique zaciye zihindura ukuntu isi yasa. Les colonies zaciye zihava nko muri Afrika nka hose twari dufise abami baciye bahava haca hazama republique. Ubu hariko haza ikintu cihuta citwa AI, intelligence artificielle. Les technologies zizozanana na intelligence artificielle sinzi si Uburundi buzoguma bwitwa Burundi, ica kabiri sinzi ko buzoguma bwitwa republique. Ico kintu mukimediteko kuko naho abakoloni baje bateba baragenda bagiye badutwaye ibimanyu binini cyane gose byo Burundi, bagiye batwaye buhana bugufi bagenda badutwaye n'ijya plane ya Rusizi ahantu gushika kure twari dufise badusigira ikimanyu c'igihugu. Ubu izi technologie zishasha zije zisanze deja mu gihugu turi muri ibinyene turimo kwa sinzi système de gouvernance nshasha zizoza ariko iza republique ziko zirahera hazoza ikintu gishasha kandi akaruta kandi kazokajya. Rero nahacu kuraba swati twikura abadede tube turakomera sino Burundi buzozimira nuko turi kumwe.
murakoze twizere ko Burundi butazozimira Reynode Butari. Reka duhe ijambo abariko baradukurikira, abatumire Esdras ngira mwotangura kwishura utubazo mworaba utwo mwoba mwabajijwe na Hagera Nyankamugayo no kwigize Wiso na Reynode ku makenga afise ngira murishura, hanyuma Pacifique akurikire, mu nyuma turaza kwakira umugwi w'abanywanyi banyuma mu gusoza kino kiganiro. Reka duhere iwanyu Esdras. ego urakoze Gilbert, ndiko ndaraba mbe ikibazo no kwishura ngaho cane niki uno baba bitubarije hamwe twese nze kuvyo novuga cane nk'ikibazo ca Kongo, ari wabajije ikibazo co muri Kongo, abasana bacu bagiye hariya ico amasezerano y'u Washington avuga. Ico ndagomba kuvuga kandi niyaciye dohera akanya kubera ico kintu cyari nashoboye kwivuga kare, ni kubyerekeye ibi byo amasezerano y'i Washington cyavuga ku bihugu biri hariya. Amasezerano y'i Washington yavuze yuko yasabye yuko ibihugu byagiye muri Kongo bitafise uruhusha rwa Kongo yuko aribyo bibwiriza kuvayo. Mbere baranadoma ko nabo batarudomye ko cyane, bagomba kuvuga u Rwanda kubera no muri bararushitseko. Uburundi nk'igihugu cyatumiwe na Kongo bavuze yuko bafite uburenganzira bwo kujyayo kubera utumiwe na leta iri ku butegetsi itwara, ukagenda utumiwe mwarasenye amasezerano, urumva si cyo kimwe. Ibyo nicyo nagomba, nicyo gituma mvuga abavuga yuko mu Burundi bwavuyeyo ngo kubera bugomba gukurikiza amasezerano y'i Washington no kubesha. Ni ukubera badashaka kwemera ko bavuyeyo kubera batsinzwe ku rugamba bakirukanwa gushika Uvira, bagateba bakasanga ntasaganirizo bafise, bagaca baba oblige yo kwinjira mu Burundi kugira ngo bakize amagara abasoda n'ayahandi. Amasezerano y'i Washington ntabuza igihugu cy'u Burundi kuba hariya kubera bagiye bafite uruhusha rwa Kongo. Kongo niyo yabatumiye. Icyo nicyo bagomba, uko niko byanditse rero. Ariko none kujayo ku Burundi ni byiza cyangwa bibi? Aho rero niho hari imari. Hariho abavuga ngo ni byiza, ndiko ndavuga akawumenyesha amakuru, bavuga ngo ni byiza kubera twebwe iyo ni leta ibivuga ngo kubera u Rwanda rugomba kudutera n'ibiki n'ibindi. Hariho abavuga ngo ni bibi kubera Burundi ntibwari bwiteguye, nta ngufu bufise, ntacyo buja kurondera muri iyo ntambara, ni intambara y'abandi, bo ntacyo babwiriza kujayo. Rero icyo umuntu acabirabira ko ni iki? Urabira ku cyavuyemo. Mbega Uburundi ko bwari bwagiye gufasha Kongo ngo aho hantu ntihafatwe, bukaba bwarashize abasoda benshi, abashobozi bashika 200 mu karere, bukaba buvuga ngo dufise abasoda bakomeye cyane rwose, ni ukuvuga abo bose bagomba kuza, ntawe uzoshika Uvira. Hama bakaba barirukanywe, bakaba barerekanye yuko bakaba baratanze isura mbi y'igisoda cy'u Burundi, inguvu ko igihugu kitagira inguvu, ko gishobora kwirukanwa n'abantu b'abaroberi, bo bakavuga ngo biri mu Rwanda. Urumva ivyo byose bikaba bituma umuntu asanga rezo zo kujayo zitari zishemeye, yuko ari negatifu, na burya bagiye baduteguriye bikwiye. Voilà, icyo ni kimwe. Hama ikindi nshobora kuvuga ko ni iki? Ikindi nshobora kuvuga ko ni byerekeye ibiza Union Africaine. Ndikugize yabivuze ko Andre, ndikugize yabivuze ko ibiza Union Africaine. Ndibaza yuko n'ubu vraiment il faut relativiser. Union Africaine no munsi benshi bayita mbere yuko ari ishyirahamwe ryo gushikiranira hagati y'abakuru b'ibihugu. Baraza mu matora yo mu Burundi bakavuga ngo yagenze neza, bakaja hariya bakajya mu kindi gihugu bakavuga ngo amatora yagenze neza, amatora yibwe ku mugaragaro, umugambi uri ku butegetsi wabujije aba opposant, no kuvuga aho batavuga rumwe bakomeye, bakababuza kuja mu matora, bakagira iki. Union Africaine byose igahumiriza amaso. Turavye ku byerekeye indyane ziri muri Afrika, nta ndyane n'imwe Union Africaine irashobora kuja gutatura ngo iheze. Hari aho yagerageje muri za Libya, yari yagerageje, ariko ahandi hose uzuraba muri Kongo, Amerika na Qatar nibo bariko baragerageza gutora umuti. Raba Sudan, raba hehe, Union Africaine c'est un gros machin, iby'amahera menshi. Ariko ego bibiri ni byiza kugira ihuriro ry'ibihugu by'abakuru b'ibihugu, ariko n'inama babona na rimwe mwaka. Abanyafrika mbere babona ibihugu byacu bibona atakimaze kugeza hajya benshi batariha amahera babwiriza gutanga kugira ngo iryo shirahamwe rikore.
benshi n'amadeni gusa hariho ababubahiriza bakagira nk'uburundi ubu niho barishe n'ingoga kugira ngo perezida niyo yagera kuja gutwara iryo shirahamwe tuzobe omwe ku vyerekeye amafaranga twarayarisha ariko ishirahamwe ritunzwe basaba no gusega amahera muri Union Européenne niyo ibarihira amahera yo guhemba abakozi yo kugira iki y'amatara y'impapuro y'ingendo n'ibiki nico kituma kenshi usanga bafise banditse ibintu ugasanga umengo bashize rimwe aho Union Européenne ishaka kubera nta bwigenge bafise ko udashobora kwigaburira ntushobora kwitwara rero urumva nico gituma ndiko ndavuga bya Union Africaine jewe vraiment mbona nta buremere bunini ariko egome ni c'est un poste prestigieux uyu mwaka wose niwe azoja imbere azoja mu nama yindi zo muri Amerika si yo yonyine ariho amanama azojamwo azoba yindi ibera Davos muri Suisse iki niwe azoja guserukira Afrika mbega azogenda ari umugabo w'ijunja n'ijambo avugira Union Africaine kandi ikije nibaza ibyo mbona ngo baragize umugwi w'abadiplomate bagera 30 bagiye kwiga mu Bubiligi bagiye kwiga mu Bufaransa ubu baguma babigisha bitegurira ngo kuzoja kumufasha mu gutwara Union Africaine kugira ngo ingene bigenda kuko mbona baje kwiga mu Bufaransa bataja kwigira Addis Abeba reka naho bazohibuka kubera niyo Union Africaine ikorera voilà nyamba ari kintu mbona ushobora kwishura murashobora kuja mu precisa voilà ivyo nari narufashe bibiri ngivyo sinzi ko utubazo uyu Wilson yabajije mwatwumvise yari yagarutse kuri ibi vy'imvugo hari n'uwabajije yitwa Nyankamugayo avuga ati ntimubona yuko hari agahaze kubona yuko hari umushikiranganji agiye kuvugira hejuru ibintu yategerezwa kubanza kuvugana na mugenzi we w'uburimyi n'ubworozi yavuze yuko ati yagumye yibaza ako kabazo ntiyaronka inyishu yako tugarutse kuri ivyo byo muri kuri ico kibazo cyo muri leta c'imvugo urumva jewe nibaza ko twari twabivuze ko umwanya ukwiriye ico nibaza rega nuko muri leta burya muri leta nta mbega hariho unicité yo kutwagwa hariho kubera igene leta yacu ikora mbega baravugana baragira iki hariho ndibaza ko hariho amakosa menshi ahora nuko nyene rega ntibavuga bashikiranganje ntibavuga bashikiranganje baratinya ntumenya ico umuntu atwara n'ico uwundi agira benshi je nabonye Alain Ndikumana uyu mushasha niwe arinda akavuga ibintu Pacifique yabivuze neza avuga nk'umu activiste avuga nk'umu technicien urumva ingorane ntayica hirya no hino wewe rero yavuze nk'umu technicien wo mu bya finance umushikiranganji w'ikigega mu gihugu burya afise droit de regard ku ma ministeri yose kubera niwe abaha amahera akaraba ko amahera yakoze neza ibyo yabwirizwa gukora akaraba ko mu kuriha amahera akurikiza amadosiye amakontra izo kontra basinye imeze gute abona harimo amahinyu arashobora guhagarika iyo projet agaca bishira hehe kwa premier ministre cyangwa byanse muri presidence ngaho iwacu kenshi bica bijya kwa president ngo nyene premier ministre umuntu atagira akazi kenshi cyane rero iwacu ingorane yabaye ni ihe rero mbega umushikiranganji uyu mushikiranganji wo arabu by'uburimyi urumva n'ingene yamuvuze urumva ko vraiment yamutishije mu ijisho gumunsi wa mbere turahira baciye bamusinyisha aremera gusinya amamiliyari 10 nangahe atambajije kandi mbwiriza kubirabako urumva kuri we uyo mushikira yabonye ko uyo mushikiranganji uko ndavyumva jewe yabonye ko uyo mushikiranganji atabya maze y'amategeko ntavyazi bivyo byose ariko arabigira niyo yose usanga n'umushikiranganji ari we yamusavye ngo ari hayo mahera kubera fomi ntimwandikira we directement ndibaza ko yandikiye na agriculture akaca basaba ngo nibarihe rero wewe ndibaza yagiye mu nama shinga iriya nama kugira ngo babivuge nkenguza amateka bivugire hejuru n'abarundi bamenye ibiriko biraba kubera yari surpris uzomwumviriza yariko aravuga kenshi avuga nk'umu activiste ingorane ayivuga uko iri nawe rero ingorane yayivuze uko iri rero ubu ikiriko kiraba ni iki iyo systeme iriko iragerageza kwiprotege no guproteger ses intérêts no kuvuga bariko bagira iki ariko bose baciye bahagarara
bagabo uriya mugabo wo muri fomi aravuga wewe yaramututse amuvugana n'akagayi kenshi ngo n'umubeshi ngo sinzi terme sinuka terme yakoresheje avuga ko yabarengeye akarimbi ngo biki donc ibintu donc yavuze urabona ko ari umuntu adatinya umushikiranganje wowe umuntu uri mu societe udatinya ministre de finance n'umuntu abakomeye cyane wowe udatinya ministre de finance ukamuvuga ukamwishura kurya nuko uvoma abahagarikiwe n'ingwe no kuvuga yuko arazi system arimwo arazi ko ataco ashobora kumugira mbere yarafishije ngo bazoyabaha mbere donc arazi ko ayo mahera azosohoka kubera ayo mahera rega arazi yarafisi yaje donc kurondera ngo baragize iki oyaye urumva ministre arandi kumana yabaye nk'akadumbidubi no kuvuga n'umuntu atazi neza cyangwa sinzi ko ari naivete niko nanditse d'ailleurs jewe naratangaye vraiment nandika kuri X yuko sinzi ko ari naivete sinzi ko ari kutamenya ingene bika system ikora kubera ibintu yavuze birakomeye cyane gose niko ko gusambuye system mu bindi bihugu hari opposition ayo majambo yari kucavugwa n'uno munsi n'ivyo biba biri à la une mu bihugu hari ibimenyesha makuru bikora neza bikomeye nkuko twari tumeze imbere y'ibihumbi 2015 namakuru n'uno munsi abantu bakivuga bariko bararondera ayo mahera bimeze gute imyaka iheze yagenze gutereka suko si by'uyu mwaka gusa imyaka yose niko byama donc igihugu cyaramaze gufatwa mu ntoki mu bintu bya gutyo biki donc kujya kurondera ngo none ngo bari kuvuga gute ujya mushikiranganje ko atavuga ministre wa agriculture ntacyo afise avuga umukuru w'umugambwe yamaze kuvuga no kuvuga le débat est clôturé. Ego murakoze cyane Esdras Pacifique kugira ducunguze umwanya umwete mugerageza kwishura utubazo Esdras atishuye aya maduhave twakira abanywanyi banyuma muri kino kiganiro. Ego murakoze Nyankamugaye ati mbega none ibi byose twagiye turavuga ntitwavuze umunyagihugu kazoza ku munyagihugu kagiye kuba kahe mu kirundi niko twibize kwandika tutu murundi yitega iki muri 2026 aravye aya majambo yagiye aravugwa nta na kimwe mbona yo kwitega nta na kimwe mu bintu vyavuzwe na umukuru w'igihugu simbona havuga inyishu ku bibazo bihambaye abarundi bafise ntazo Reverend Ndikuriyo yavuze ko nk'ikibazo c'igitoro abarundi bocitega muri 2029 ko ariho kizotora umuti amavoka bateye amaze kwimbuka ngo bagashobora nimba ari muri yaridi w'ibiro by'amavoka bazoshobora hanze ariko ubu bemurahebura nta gitoro mugiye kuronka gikwiye imvugo mbere itandukanye niyo mukuru w'igihugu ko umukuru w'igihugu bavuga ko ubutare yamaze kubona ko ariyo nyinshi ibibazo byose by'u Burundi ko abarundi bo kwitega ko umuti ugiye kuboneka ariko wumvirije arendi ku mana nyene ku cy'ubutare arakivuga ko ubwumvirije urumva ko yerekana ko ta kinini cyavuyemo cyotuma haboneka umuti ku bibazo by'ubukene bw'amafaranga ari mu gihugu rero nta kintu mbona n'ukuri nta na kimwe mfise mbona mu byo bariko baravuga bavuze mu mpera y'umwaka bishobora gutuma umurundi yizera ko 2026 hazoba impinduka mu gene abayeho ntavyo mbona na gato niho yaciye agira ati mu bindi bihugu vya Afrika turiko turabona hagarutse bimwe by'amakudeta mbega iwacu irashoboka mbega iyo kudeta yo yodukiza hari ikiganiro navyishiyemwo bihagije numvise no muri CNDD barabitwaye bagenda kubikoresha mu biganiro vyabo mu kuvuga ko no wandiko shigikira kudeta kw'ivyo tuvuga byose ari kugira duhamagare kudeta ntabwo ari ivyo bwabe bwo ico gihe nibutse uko nishuye navuze nti nta namwe kudeta buriya idashoboka bivana n'igihe les circonstances hanyuma hakaba hariho n'abasoda bavyiteguriye bashobora kubikora hanyuma kudeta zishoboka zikorwa mwibanga no kuvuga ko twebwe turi ndavuga ngo kudeta turayibona ko yoza byo byamaze gupfa ahubwo ivyo nimba hari abo yishobora nabo bitegura ntitubimenye twese tukaza twumva babivuze hanyuma bakaza bishura kubibaza abarundi bakeneye nayo ubundi hose irashoboka nta namwe idashoboka ariko bivana bwa mbere bwo nabitegura ingene bavyitegurira neza n'ingene babiteguye hanyuma kudeta zose si nziza muri Afrika harabaye amakudeta menshi hari amakudeta yakweza ivyago bikomeye mu bihugu hariho n'amakudeta yabaye yakijije ibihugu abanyagana bavuze Jerry John Rawlings aho yabagejeje nk'icyo usanga ari imwe bafata ko ari mu makudeta yakijije ibihugu Burkina Faso na Thomas Sankara iyo barayifata ko ari nka kudeta yakijije igihugu ariko ugiye ugafata nka Idi Amin Dada ugafata nka Bokassa muri Centrafrique ugafata hari ahandi henshi
kudeta zishe ibihugu navyo nzi iramutse inashoboka uwo bayikoze uwo ari we nuko yoba ari uwudukida cyangwa uwutwica kurusha gusa mu byo uvuga ikintu gihambaye kirimo nuko by'ukuri Uburundi bukeneye impinduka Uburundi burakeneye impinduka inzira ishobora kuzanamwo ni uruhara rw'umurundi wese kugira iyo mpinduka ishoboke ntaho nzi sinoshobora kuvuga ngo bizocaha ariko impinduka Uburundi burayikeneye niko igize ndiko ndaba nk'ikibazo Esidas atoba yishuye ko kuri iki c'ingaruka zo kugara imbibe ingene abarundi bariko barakena bo ku mbibe ikintu kuri ni ikintu kiboneka abashorera mu Rwanda ubukene barimwo ariko niyo barize ubutegetsi ntibubumva aba bahora bari ku nkengera za Rusizi mu ntara nka Cibitoke aba bo mu za Gatumba bari batunzwe cyane n'urudandaza bagirira muri Kongo rero izo mbibe zugawe bizogira ingaruka zikomeye ku miryango itari mike hari n'abavuze ko n'igitoro cyaciye gitangura kuzimba kubera ko iruhande yuko ida societe ya leta itanga igitoro usanga itanga igitoro gike cyane baragira bati igice kinini cy'igitoro abarundi bakoresha ni igitoro badandaza mu bicupa ubu hasigaye hariho unité de mesure ngo igikinju ngo nangahe cyane cyane usanga ari igitoro kije kiva muri Kongo nimba imbibe zizokugagwa nyene kuko hariho kuvuga ko zugaye mugabo ugasanga abanyagihugu bo ngaho kumbibe bo bashoboye kubandanya bajabuka nkuko bahora n'ukugara nyene hakaba hugaye hamwe atakindi gisubira gushoboka nimba bizoshoboka ko bugara nyene ingaruka zizoba ingaruka z'ubugesera ku miryango iri muri ivyo bice rero nkuko bivuga ati nyambura mu mashyirahamwe yigenga